Ndabaramukije. Nkuko nabibemereye muri video iheruka, uyu munsi tuza kuganira ku kintu citwa ishavu. Twese turamaze kumva inguvu zidasanzwe kandi zikaze zishavu. Rimwe na rimwe izi nguvu zidusiga zinadusambuye. Ariko iyumvire, guhindura ububasha bukomeye bw'iri shavu hakugusambura, ahubwo ukabuhinduramwo ikindi kintu ciza gishobora kukubaka. Iyumvire ushoboye guhindurira ishavu ukarigira isoko yo gukura ku giti cawe no kugira ku bwigenge bw'umutima wawe. Murakaza neza muri urugendo rwacu rwo kwiga uko twogenzura ishavu, aho tuza kwinjira mu nyigisho z'umufilozofe Seneca. Uhoraza kutubwira uvuga ishavu dushobora kurihindura, aho kutugirira nabi rikatugirira akamaro. Imbere yuko tubandanya, reka tubanze tumenye uwo mufilozofe wariwe. Amazina yiwe ni Lucius Annaeus Seneca. Yari umunyafilozofe wo mu Ngereza wo mu Giriki. Mu Congereza bamwita Seneca the Younger. Yari umwanditsi, umunyapolitike n'umwarimu akomeye muri filozofi ya Stoicisme. Itariki yavukiye ko ntizwi neza, ariko bagereranya ko yoba yavutse mu ntango z'umwaka wa 4 imbere y'ivuka rya Yezu Kristo. Yavukiye i Cordoba, ni muri Espagne y'iki gihe, ariko yakorera cyane i Roma. Seneca azwi cyane kubera inyigisho ziwe zishingiye ku bwitonzi no kwigenga mu myumvire. Akigisha ko umuntu ategerezwa kugira ubushobozi bwo gucunga ivyumviro vyiwe, kutagira ibyo yizirikaho cyane, no kubaho mu mahoro atitaye ku bintu vy'isi. Yanditse ibitabo byinshi byubakiye ku nyigisho za Stoicisme, harimo nka Lettre à Lucilius, aho yigisha uburyo bwo kugira ubuzima bwiza bubereye umuntu, ndetse n'uburyo bwo guhangana n'ishavu n'ububabare. Yabaye kandi umuhanuzi mukuru wa Nero, akaba yari umwami w'abami w'Abaroma. Seneca azi kubyiyumviro vyiwe by'ubwitonzi, ubwenge no kwigenga mu by'umuntu acamwo, mu by'umuntu abamwo. Byose rero byagiye bigira uruhare rukomeye mu mateka ya filozofi kugeza n'ubu. Reka rero twinjire mu mutima w'iki kiganiro. Ishavu si ikintu gisanzwe. Ishavu rifise inguvu zo kugenzura ubuzima bwacu, ndetse rikagera no ku rwego rwo guhindura imbono y'ubuzima bwacu. Ariko none vyogenda gute dushoboye kugenzura tukamenya impamvu ziterera ishavu kandi tukaryifashisha mu buryo budufasha kubaho neza? Seneca aradufasha mu kuduha ubuhinga bwo kumenya inzira nyayo yo guhangana n'iri shavu. Niba witeguye kumenya uko wotumbereza izi nguvu zidasanzwe z'ishavu mu nzira nziza, ugashobora gukomeza kwifata ndetse ukaba umwarimu w'umutima wawe, nagira nakubwire ko uri mu kibanza ciza. Ico no gusaba gusa ni kwicara neza ukurikira iyi video mpaka irangiye, kandi urakoze cyane mu kwifatanya natwe muri uru rugendo rw'ubwenge budasanzwe. Gusa ntiwibagire gufyonda ahari j'aime na like na ahari subscribe. Ikindi kandi ushobora kudusangiza iciyumviro cawe ngaha mu kibanza ca commentaire. Impanuro ya mbere ya Seneca ni kumenya ishavu hakiri kare kandi ukamenya n'icabiteye. Ishavu rishobora guhinduka umuriro utima ugatongora mu gihe udashoboye kurikontorora canke kurigenzura hakiri kare. Seneca atwigisha ko inkingi yo gukontorora ishavu iri mu bushobozi bwacu bwo kurimenya hakiri kare, maze tukamenya ibimenyetso vya mbere. Aha niho dufitiye inguvu zikomeye cyane, amahitamo yo kudahisha ububasha bwo kudusambura. Iyo mvira uhuye n'ikibazo kigutera ishavu, imbere yuko ishavu rikuzura, fata umwanya, ufata akayaga, ubanze uheme neza. Muri iki gihe uzoba ufise ubushobozi bwo guhitamwo ko ishavu rikuganza canke ari we uza kuriganza. Seneca adutegeka kubanza kuraba imyitwarire canke reaction tugira mu gihe dushavuye. Avuga ati, ikure mu bwonko bwawe maze usohoke hanze, witegereze neza ibiriko biraba. Ibi ni wabikora uzoshobora kubona neza ishavu icarico. Uzosanga ari igikorwa c'amarangamutima gihera, kitarukuri kw'ivyo turi
canke ibyo duhura navyo. Seneca atubwira kwitwararika meditation kugira dushobore kuba muri kubu, ari navyo bizodufasha kugenzura amarangamutima yacu mu kwitegereza neza ibiriko biraba mu mitwe yacu mu gihe twatwawe n'agashavu. Atwibutsa kandi ko akenshi ishavu riterwa nuko twiyumviriye ibintu cyangwa uko tubifashe aho kuba ibyabaye ubwavyo. Kwiga kumviriza ibyiyumvo byacu no kuraba ibintu mu buryo butandukanye bizoduha ubushobozi bwo kugabanya ishavu. Seneca aduha impanuro yo kwiyumvira ku ngaruka z'ishavu ritashoboye kugenzurwa. Iyo wibajije kuri izi ngaruka mbi, ushobora kubona inguvu zikenewe zo guhitamwa inzira irimwe amahoro n'umutekano. Kwibuka ko ushobora guhavuza kwicuza ku ngaruka mbi zatewe n'irishavu utashoboye gukontorora bishobora kugufasha gufata iyindi decision imbere y'uko ureka ishavu rikagutwara iyo rishatse. Inyigisho ya kabiri ya Seneca yo gukontorora ishavu ishimikira ku kamaro ko kwiyumvira no kuganira n'umutima wawe. Seneca atwigisha ko ishavu ritiza na ryonyene, akenshi ni inyishu y'ivyiyumviro byacu ku buryo tubona ibintu cyane ku myumvire y'ibyo duhura navyo. Kwiyumvira neza no kuganira n'umutima wacu bishobora gutuma dusobanukirwa imizi y'ishavu ryacu, tukarimenya mu buryo bwagutse kandi tukagera ku ntambwe yo kurirengera. Yumvira igihe ishavu rigutwaye, mu gihe ritanguye kuduga muri wewe, aho kurireka ngo rikomeze kuduga, fata umwanya ugira ikiganiro c'imbere muri wewe. Ni wibaza ibibazo bikomeye nka nigiki mu by'ukuri gitumye nshavura? Ese ibi bintu biza kunshikana hehe? Hari yindi nzira yotuma mbona ibintu mu yindi shusho? Ibi bizogufasha kubona ko ishavu ryawe rishingiye ku byipfuzo byawe cyane ku byiyumviro wishizemo kandi bitari byo. Seneca aduhanura kwita ku zindi nzira zitandukanye zo kumva ibintu. Kumbure umuntu yatumye ushavura nawe yarafashwe n'ivyago cyangwa kutamenya. Iyo rero usuzumye ubwo bushobozi, ushobora gutangira kumva impuhwe aho gushavura, maze ukabasha kugurura inzira y'ubumwe n'ubwumvikane. Seneca atubwira kandi ko kwandika bishobora kutugirira akamaro muri urugendo. Iyo twanditse ivyiyumviro n'amarangamutima byacu, tuba twihaye umwanya wo gucukumbura imizi y'ishavu ryacu. Iyindi mpanuro ya Seneca ni gukoresha imyitozo ngororamubiri. Imyitozo ngororamubiri ni ikigwanisho gikomeye cyo guhangana n'ishavu. Iyo turi mu myitozo, umubiri wacu usohora hormone zitwa endorphine. Izi hormone ni imisemburo y'umubiri ituma umuntu yumva aryohewe, akumva arishimye. Ibi bigabanya imisemburo nka adrenaline na cortisol biba byiganje mu mubiri w'umuntu wifatiwe n'ishavu. Ushobora gukora imyitozo yoroshe nko kwiruka, ugakora yoga, ukoga, cyangwa ukaja muri salle de sport yariyo yose, yaba gymnase cyangwa fitness. Ibi byose bizogufasha gutsinda kugabanya amarangamutima y'ishavu. Ariko ntushire mu mutwe ko gukora imyitozo ngororamubiri bitegerezwa kuba gusa igihe ushavuye. No. Iyo usanze ukora imyitozo buri munsi, umubiri wawe uba ufise uburyo bwo kugabanya ishavu imbere y'uko urigira. Ngira ngaha murumva akamaro ko gukora sport iminsi yose. Hampande y'imyitozo ngororamubiri hariho n'imyitozo y'ubwonko. Aha Seneca aduhanura gusoma ibitabo hamwe no kugira pratique de la méditation, kwa kundi wicara utekanye maze ugatangira kugira ibiganiro muri wewe, ugatangira kuganira n'ivyiyumviro vyawe. Ibi biragufasha kwimenya, hama bikagira akamaro mu kumenya uko wifata mu gihe c'ishavu. Niba rero wungutse byinshi muri iyi video, nturindire kuyisangiza abandi. Duhe ivyiyumviro vyawe muri comment kandi ukomeze kuyandikisha kuri channel yacu kugira ngo uzoze uribonera izindi video zikwigisha byinshi ku buzima bwa buri munsi. Mwakoze kubana nanje. Ciao.